Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri ya ntumbero y'inama nshingamateka yo kugenzura ibikorwa vya leta, ingingo ya 56 y'ibwirizwa nimero 1 agakoni 35 yo kuwa 4 Kigarama umwaka w'2008 iravuga ko integuro y'ibwirizwa rigenga ingena amafaranga ya leta aba yakoreshejwe ku mwaka ishikirizwa inama nshingamateka mu mezi 8 akurikira iyo uwo mwaka urangiye. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 23 Rusama uyu mwaka wa 2022 inama nshingamateka yarakoranye kugira bige bongere bemeze integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi yakoresheje mu mwaka wa 2020 ushira 2021. Umushikiranganji w'ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yaje gusigura imbere y'abaserukira abene gihugu ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Yamenyesheje ko muri rusangi ibikorwa byari bitegekanijwe byaranguwe, eka n'amafaranga leta yari yategekanije kwinjiza yiyongereyeko ibice 10% nayo ayakoreshejwe yiyongerako ibice 8%. Bitunganya ayandi mabwirizwa agenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ariko ibwirizwa nimero 1 agakwego gashinze 35 yo kuwa 4 Kigarama 2008 mu ngingo yaryo ya 56 iravuga yuko integuro y'ibwirizwa yerekana ingene uburyo leta iba yarakoresheje mu mwaka warangiye iheza igashikirizwa inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mezi 8 uwo mwaka urangiye. Ni naco gituma rero leta y'u Burundi yashikirije iyi nteguro kugira ngo yerekane ingene uburyo bwinjiye mu kigega ca leta bwinjiye, ariko yerekana ingene ubwo buryo bwasubiye bugakoreshwa kugira ngo imigambi ya leta ishobore kurambuka mu mwaka wa 2020 ushira mu 2021. Ni ukuvuga rero yuko iyi nteguro y'ibwirizwa iza kwerekana ingene ibwirizwa nimero 1 agakwego gashinze 13 yo kuwa 15 Rusama 2020 yashoboye kuja mu biro. Mu mwaka w'2020 ushira 2025 hari hategekanijwe yuko hari kwinjira amafaranga yose hamwe angana n'imiliyoni miliyaridi 1,422 miliyoni 810,975,516 y'amafaranga y'u Burundi. Kuri aya mafaranga ayinjiye mu kigega angana n'imiliyaridi 1,569 miliyoni 696,696,883 y'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga tugereranije ayabonetse yari yategekanijwe usanga twararengeje ibice 100% ushobora gushika 110%. Byari bitegekanijwe rero yuko hari n'uburyo leta izokoresha kugira ngo imigambi itandukanye irambuke, iyo migambi y'iterambere cyangwa ibikorwa vya misi yose by'igihugu bishobora kuja mu biro. Hakaba hari hategekanijwe yuko hazokoreshwa miliyaridi 1,500
haca haba inzego nshasha mu kwezi kwa gatandatu nyene. Byumvikana yuko uburyo uko bwari bwategekanijwe bwategerezwa gusubira gutunganywa kugira ngo ntihagire umurimo n'umwe w'igihugu uhagarara. Ibyo rero byaratumye muri habaho ibikorwa bimwe bimwe bitangura bitevye, reka mbere ndetse harabaho n'ukugene usanga ubushikiranganji bwatunganijwe byinshi bwasigaye mu bushasha bikaba bitorohereje cyane ishirwa mu ngiro ry'iryo bwirizwa. Ariko muri rusange bavuga yuko ibikorwa byari bitegekanijwe byaranguwe. Namenyesha yuko iyi nteguro ije hari impinduka bavuga tuti ziri mu gisata cyane cyane cy'ubutunzi n'ikoreshwa ry'amafaranga dukoresha, tukabona yuko intumbero zishobora kuvamo zishobora kudufasha by'ukuri gushobora gutunganya ibikorwa byo mu myaka iza dufatiye ku mafaranga tuzoba tugomba kwegeranya n'ingene leta izoheza ikayakoresha. Mu ncamake nuvuga ko ari ivyo, ibindi ngira ngo abandanya tuvyumva murakoze. Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ivy'ubutunzi wari wize ubwibanze iyo nteguro y'ibwirizwa umaze gushikiriza icegeranyo, abashingamateka barafashe akanya ko kubaza ibibazo umushikiranganji. Abashingamateka bamwe bamwe baragarutse ku kijanye na twa turusho two guheba amakori ku bintu bimwe bimwe biba vyinjiye mu gihugu, ivyo bita exoneration mu rurimi rw'igifaransa, bakabona ko twagiye turaba twinshi cyane. Ikibazo kijanye n'amashirahamwe cyangwa amaentreprise leta ifise n'umutari yasizemo amafaranga yatanzwe n'abanyagihugu biciye mu mataxi. Hanyuma ikibabaje n'uko aya maentreprise zabatewe mituwere y'ubwizo atandukanye n'imwe yagaruka muri televiziyo publique kugira ngo asubire gusahiriza n'abanyagihugu yatanga ryako barasubira kugaruka mu migambi itandukanye. Nagomba kubaza nyakubahwa umushikiranganji, none aba bantu leta mwe iba yasizemo amafaranga muze n'imyantreprise baba bariko barakorera ubuye ibiko mufata ingingo izi nteje kuvuga ngo muzohore muzoza abakene sinzi kukubakirura kwari mugabo je nagomba kubaza kuko amafaranga y'igihugu amafaranga y'abenegihugu cyangwa abanyagihugu tukeneye kumenya ingene ariko arakora atari akora neza nabo wayakoresheje nabi nabo amategeko akamuhana ico dusaba. Ariko abandi bakabona ko ahubwo utwo turusho tuba dukenewe kugira ngo abenegihugu boroherwe mu bisata bimwe bimwe. Nagira nifatikanye n'abandi abafasha amajambo imbere kugira ahubwo nyabuna dushimire umushikiranganje yajaserukira leta kuko tubona neza ko iyi ari intambwe, kuko twarabonye hariho ababivuze haheze exercice zitanu ata konte handi itangwa nuko hari ingorane. Umushingamateka dukurikiranye honorable Parfait yabivuze neza, kandi izo ngorane abarundi bose barazizi. Nkibaza nti nkuko n'abandi babivuze aka n'akaryo keza ahubwo ko kubatera intege nyakubahwa umushikiranganje kugira ngo ntihagire ikirarane na kimwe kizosubira kuba, kandi turavyizeye kuko mwagiye muvyerekana mu nyishu mwatanze. Ariko kandi umugwi w'amaho na jewe mu vyujeje harimo ibi vya finance naje sinoreka kuwushimira kuko kino cegeranyo murabona ko ari cegeranyo by'ukuri bicariye n'abatagiye mu mugwi bariko barasoma baca biyumva. Munkundiye nyene iteka simvuga byinshi, nagira mpere kuri ico mwari mugezeko cingene twobona tuti exoneration mbega ko yatanzwe ubwo igihugu kiriko kirunguka. Sindabivuga nk'umufinancier ariko ngira ndabivuge nk'umuganga. Imiti yinjira mu gihugu novuga n'ivyo bijanye les intrants izarizo zose zifise exoneration kugira ngo ziboneke mu gihugu ukeneye umutawuronke. Kuri iyo aspect ndibaza ko iyo exoneration itangwa mu bijanye n'amagara y'abantu atawovuga ko idafise ikimaze,
kuko turabona ko imiti ihari, turabona ko ibitaro ivyo bakenera gukoresha ku murwayi bihari. Mugabe ikibazo aho gica gisigara nyene iteka ngira ngo gica kiza cuhira ivyo mwavuze, ubwo igiciro c'umuti ko tubona umengo baduza uko bashaka, mbere bigatuma hamwe hamwe hari abagwayi badashobora kwigurira umuti kubera uzimvye cyane, kandi tuzi ko hariho iyo exoneration. Naha inca nifatikanya n'ivyo Honorable Parfait yavuze ko ababijeje bari bakwiye kubikurikirana cyane, kuko leta yatanze exoneration, umuti winjiye ari kumwene gihugu ntariko arawuronka nawe kugira yunguke kaka exoneration awuronke ku giciro novuga kiri accessible. Aho nabivuze nyene iteka niyindi aspect numva ko exoneration twozishigikira, mugabo kandi tukaraba ko igihugu kiriko kirazungukako. Jewe rero icambere nicerekeye kuri page 11 kuvyekeye ama exoneration ku kibazo c'8 cabajijwe. Nyakubahwa mushikiranganje, murazi neza yuko ivyabije yamari prevision mugabo execution igenda ukundi ishobora kuja kurenga cekaja munsi. None nyakubahwa mushikiranganje, kuri vyekeye vy'amagizonation uturusho dutangwa ko abari prevision zatanzwe tutazi ingene ibintu bizokurikirana, none hamwe ejo mwotegura uturusho hanyuma mu nyuma hakaza ama projet, tuko tuzi ko ama projet ya bail de fonds kenshi usanga ziri exonere nk'ivyo kwa kamabarabara n'ibitaro n'ibiraro n'ibindi, tukaba twamaze kwatenya iyo prevision, iyo don tuzotureka kuyakira caca tubigira gute? None ko abantu baza kuza ibitahe yabo muri cadre ya code d'investissement nabo nyene bazana ama projet bashaka ama exoneration, tukaba tuzi neza ko secteur privé ariyo yonyene iduza ubutunzi bagira kiha de richesse, hamwe vyoshika abagwiza tunga bakazana ama projet d'investissement akeneye utwo turusho, tukaba tuzi neza yuko les prévisions zamaze gushikwa mu ngiro zamaze kurenga, turasubiza inyuma kuko nibaza yuko igihambaye no kuraba ama exoneration aba yatanzwe, tuturusho tuba twatanzwe, des obligations des parties zarakurikijwe, kuko urashobora kuba uno munsi watanze turusho mugabo bagira des projections ukazosanga yuko utwo turusho twatanzwe tuzoshobora kwikuba inshuro 5-10 turavye irake de richesse ishobora kuba. Abandi bashinga amateka bakaba babona ko iyo nteguro y'ibwirizwa yoba irimwo utunenge kandi jitevye. Abandi bati amashirahamwe leta ifisemwe imitahe atari karigenza neza nahanwe. Umugwi watweretse wanditse itegeko ingene bije yakoreshejwe kandi kumbure amafaranga inama nshingamateka yabahaye abayikonsome, mbega none realisation physique ivyakozwe kuri tele barashoboye kutukura yuko ivyo vyakozwe neza cyane do qualité, kuko gushika ubu turumva amabarabara no munsi yubatswe kumbure ari n'ibije atani n'ibiheze ariko arasemanurika, turumva amabaraje kumbure nayo ari n'ibije atigeze ahatanga, turumva amaprojet agricole yakozwe ngaha muri Premier Rusizi ifatanije na ko atigeze akorwa. None ko batweretse yuko bashoboye kwekira rero setere dependre des dépenses n'abashoboze ki les temps des activités zakozwe zimeze gute, irakumbure umuntu urashobora kuza gufashana kumenyesha ugira tumbe yuko icyo naco babanje muvukira imbere yuko dushobora kwa Titus le ministre ou le gouvernement twanye yuko ibyo twabashinze babikoze nuko bategetse kubikora, yari yo evangeliste n'abashinga zo kijanye n'aya ma entreprise leta ifisemwe imitahe. Ko biboneka ko amadividende ari ntica ntikiza, ariko naho nyene ntaheze ngo bayatange. Nico Honorable Olivier yahejeje kuvuga ati no guhanura, nagomba mbaze nti mbega none bizoherera mu guhanura gusa uko n'ibihano birakenewe? Mugabo ico nagomba mvuge atawari yagishitseko ni ikintu kijanye n'aya ma monopole des marchés publics, kuko biboneka yuko turavye iyi rapport yuko uravye ama dépenses n'ama recettes hariho ikinogo kininiya, il y a une grande différence. Hanyuma nkagira nti boza baraha uburyo yuko bose bagira ico bakoze, kumbure
iyo monopole ituma ayo ayinjira aba makeya kugira ngo iyi fose iheze igabanuke. Hanagomba ntange iciyumviro kijanye na discipline mu bantu barongoye amashirahamwe ya leta. Ntivyumvikana ingene ishamwe rero rya leta ifisemo ijana kwijana mwumve, hanyuma yaronka inyungu ikaca yikoresha ibyo yishakiye itabajije le gouvernement, ndiko navuga le gouvernement ico ikayikoresha. Narumvise n'umukuru w'igihugu yidoga ati ntivyumvikana ingene nka hoteli ijejwe ibintu vy'icayi n'ibiki yaronse amafaranga acaja kubaka ihoteli, ntiyabuze n'abandi bakora mwene uko. Twagizeho umushikiranganje by'ukuri azarakebura hakiri kare kugira ngo abantu bahomvya igihugu bahanurwe hakiri kare bibaye ngombwa banahanwe. Abandi bashinga amateka bakabona ko ahubwo naho hoba hari utubazo twoba twaribonekeje arakaryo ko kuraba ivyagoranye ingene vyokosorwa bibe nk'isomo bitume no mu nyuma bizokorwa neza. Integuro y'ibwirizwa kubureni tubona yuko hari ibibazo byagiye biraboneka ntitwakwibagiza nk'abarundi conjoncture na contexte twaciye ivyo rero bikaba niyumvira yuko bimwe bishobora gusigura ibyagiye biragorana mbere n'izi nteguro zindi zikaba zarashitse ahantu zikagira ibibazo. Ivyo rero naho twobivuga nk'abashinga amateka tuvuga tuti iki canke ikindi cagenze neza, ivyo dutegerezwa kubigumiza kuzirikana ko igihugu caciye mu bihe bigoye. Hamwe n'ivyo rero nibaza yuko nk'abandi ari gushima ko iyi ari intambwe ikomeye duteye muri ibi vyerekeye uburyo bwo gutunganya amatungo ya leta. Ni intambwe kuko nta bintu bibi twari bigere dushikako, tubishyize ko rero tuvuye ahantu hagoye izo reflexion rero zirimo nibaza yuko tuzitahura. Nagomberaho ngaruke ku by'umushikiranganje yadushikirije avuga ati burya bino bintu byatworoheye kuko igihe iyi budget yatorwa yari yatorewe structure gouvernementale yari ihari muri 2019-2020 mugo haca hazi yindi 2020-2021 byumvikana yuko ari amacriture muri budget yari muri bimwe mugabo bigiye kuja mu ngiro usanga hari ibindi. Ahubwo je novuga nti n'abahinga je no kwino bashimira bivuga yuko hariho bagenzi bacu bataza amakenga atari make bavuga mbere yuko umenga ntitwona bitora, ahubwo je mbona ko twabashimira kuko baragerageje uravye ibintu byahindaguritse muri kiriya gihe. Aha rero nta makenga by'ukuri ndabifise mudavye ingene bayaze n'umugwi bagakosora naho hari utunenge kuko aturuzuzanya twarasiguriwe leta icarico yabi n'amashinga amateka y'abaguverinoma twese turi muri leta imwe y'abene igihugu bose. Aha rero ko umushikiranganje nawe yemeye ati ahantu habaye utubazo muri ekiritire canke hana tuzozukosora kugira turonke ibintu bisa neza kandi bidufashe no gutegura ibikurikira iyi budget igiye gukurikira. Ayo ma societe publique adatanga ama dividende umukuru w'igihugu yarabivuze, none muri ko muragaruka mubaze mushikiranga n'umushanga nawe yaravyemeye na komisiyo yaravyemeje ati nivyo. None turabashinga amateka ahubwo dukora iki? Hari wavuze ngo ngo turabihera he ngo noye tuza none ko makosa yakozwe kandi yahakanywe epi aho twaciye turahazi novuga nti ahubwo Uburundi bwakomera kandi n'amareta yagiye asimburana nimba harabaye na mankema ivyo navyo turavyemera mugabo hariyo n'impamvu mbega ko mutavuga ko ba bantu bamwe turiko turavuga ngo batagira ama declaration à temps si bene wacu si bashiki bacu bamwe s'abavyeyi bacu
mugabo no munsi mugorike muvuge muti nyakwa mushikiranganje none aba bantu batavuga amadividende kugira ngo badeklare ata bigenda gute twabibonye n'abadakora amasamble general n'ibiki byose twabibonye none umushikiranganje mumaje muti kubera iki badakora assemble general kandi atari babategeka ari wavuze ati ibi bintu biragoye kwera biragoye nyene aha niyo mpamvu abashinga amateka tuya ko dusarukira bene gihugu abene gihugu batugira bati dufashe rero ubwo mwebwe twabashize imbere mwize nimudutorera inyishu turabe ingene ibintu byogenda neza leta umukuru yavuze ati jewe ibi bintu ndabona kugira ngo iyi mico mibi yuko ibintu bigenda binyikira mu bantu ibikorwa bimwe nibihere ibindi bakadetu ibindi bakagira gute ati turabona yuko umwe wese azozakira amahera igikorwa kizokorwa kigakurikiranwa none umukuru w'igihugu yarabivuze aha komisiyoneri yavyerekanye ko ari byo ahubwo nagira ngo mwari guca munyarutse kugira ngo iyo loi de finance iyo proposition ya loi iyo projet ya loi de finance bace bayizana noneho tuyunganire ku bibazo byagiye birashikirizwa n'abashinga amateka umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo yaratanze umuco yagarutse ikibazo cy'umunani kujyanye n'amaexoneration tubega none haje amaproje yo development tukaba twashikanye twujuje ibijyanye n'exoneration tuzoca tuzaba n'umuntu wese bakandariye kuko once your projet de développement non seulement once yamara international ko nta source ya cyangwa nta kuzana icyo kintu ngomba kunsene ezo aussi navya bifya kuma kaza chura vuzi ingatine rero ibyo ya société de l'année cyane ni question yo kuregulariza ibiharuro abagomba barabihinze ico hepfo kabisohora n'urupapuro rwemeza ko hepfo ibibazo byakitwa naki sino uvuze ngo sino vyakitwa umenya vyakabemo nico kimwe n'aba babiza tunga bavuga ati jewe ndashobora kuzanira ndamuremereye bari umuremereye ndakeneye ko leta nayo ishigikira ushigikira no kubiki binabagomba kuza gukora umugambi w'ibi nagati usanzwe turi mu mategeko muri icyo gihe nawe yavuze ati munze akawujyana mu kindi gihugu byaba ibyo agomba kuza gukorera nawe tuza kugura mu kindi gihugu iyo kugura mu kindi gihugu nawe tuzoshaka abagore nawe tubigura bitsinze ni ukuvuga igihugu cyacu ntikizigira gitera imbere nahamwe bakarasi ibihugu izi investissement zagiye ziraba mu gihugu ngo bituzova amatwi mugabo aho ubundi ni dusubire twicare turabe reka by'ukuri bijya ntibitanga vyinshi tugereranije n'ibyo dukuramo ibizogaruka muri zikurikira kuko zijya exoneration ni nk'uko leta nayo ibishize umutahe n'ibyo ushaka ikavuga iti nanjye ndarindiriye sindoza gutoramo umuzenga dividende mugabo nzorindiramo amakuru nzorindiramo yuko abantu barondera akazi nzorindiramo yuko ibidandazwa bisohokanze amadevize akinjira niyo kontre kate icyo gikorwa kumure twategereje gukora twemeje ko tuzoza kubikora baramaze gushyiraho komisiyo ishobora kubikora mugabo kandi kuko nabivuze bijyanye na sosiyete bikeneye cyane ubundi mvuga ubushikiranganji bw'ikigega cya leta baramaze gutegura note yerekana amatekisite juridike yose atuma amaexoneration ashobora gusohoka kugira ngo leta nayo ifate intumbero n'ibyaba ngombwa hazoba itegeko rimwe rijyanye n'amaexoneration ishobora kuzocaka ikigwa dusanze yahari nayo atomboye bitugegene tuyashira mu ngiro ndetse twige neza ingene rusuivi rushobora kugira control zoba kugira ngo ihabe igihugu kuri leta no kubera bose akazi leta ni twese kandi report ikibazo cya 19 yagarutse ku bwenge narenze itegeko ingingo yayo ya kabiri kandi inyishu imaze kuyitanze n'ibyo by'amatransfer
ibyo wavuze mu nyuma hariya ahubwo tuyisubize inyuma kugira ngo dukurikire umukuru w'igihugu ibyo yavuze aho muva musanga nanjye n'itegeko rihakora dufatira hamwe twese hano hariho na obligation yo gukorera kuri iyi ntego ntiyayititsa ibanza rero uva mu cuci cyane gisubire inyuma none yabwirizwa n'uburyo twatukubaye igihugu ibanza ko leta ubwayo yamaze kwitegerezwa gukora guverinoma yamaze kwitegerezwa gukora kugira ngo yitse kandi n'abahumurije nta kinyabuzima kiri nta kinyabuzima kiri igihugu byarakozwe kuri kera ibyo nibaza ko tuzoja kubiranga kuri kera nyine muri distribution de dividende kwerekana les résultats des sociétés ikindi baza ko no consumer discussion n'ivyo mu bushikiranganji bariko barakorerako kubera usanga turafise departement zo kurikirana ibijanye n'ubutunzi bwa leta hirya no hino hari imitungo ya leta iki gikorwa rero naco nyine baragitanguye ku buryo bw'uko mu minsi iza uzoshobora kubona sosiyete yose mugace mubona muti ngaya amarezerite yanyu n'amazi kira noneho apartir du budget izoba mu mwaka ugiye gutangura ushira 2022 na 2023 n'aya masosiyete ya leta amafaranga yiteze ko azokwinjira azoba ari muri budget annex n'amafaranga biteze kuzokoresha azoba ari muri budget annex iyo ni numero uzoshobora kubona yuko abagestionnaire bariko bakora batera imbere kuba bakora basoma byumvikana yuko n'aya maresultat bazotegerezwa kuyashira ahabona kugira ngo tuyakompare na bya biharuro biri kuri budget ibijyanye n'imobilisation yavuze ibiraba les amortissements zoba zarakoreshejwe kubyo bari bimwe aha iri muri bya bindi twarakomesa yuko ari igikorwa kitoroshe mugabo twamaze gutangura kubera twaramaze gutangura l'inventaire des immobilisations hanyuma haca habaho n'igikorwa cyo kuzivaloriza cyangwa kuzamortisa tuzi ivyo dufise ingene bingana iki rero nibaza yuko abari muri komisiyo nabo nyene barabona twarabazaniye gutanga buniniya bwose rurimwo ivyo vyose tumaze gutororokanya kandi hariho n'ibindi kumburo vyoba bikidusiga bahamagarira abaribo bose yuko ari ico bumvise canke bazi bashobora kubitubara bamaze kuyica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'umugwi w'amaho ujejwe ivy'ubutunzi wari wayize abashinga amateka bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa ku bice 75 n'uduce 8 kwijana nayo ibice 24 n'uduce 2 kwijana barayihakana gutyo ibiremejwe n'inama nshinga amateka abashinga amateka 88 kwijana 16 nibo bemeje y'integuro y'ino bwirizwa leta yari yaturungikiye aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.